Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Ahamagaye ishengero n'abigishwa biwe, Yezu ababwira ati: ushaka kungendanira niyihebe wenyene, yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Nkako uzoshaka kurokora ubuzima bwiwe buzomuvako, nawe uzobuheba kubwanje no kubw'inkuru nziza azoburokora. Bega bimaririka umuntu kuganza isi yose aruhiye guta ubuzima bwiwe? Bega ico umuntu yogurana ubuzima bwiwe niki? Uzoba rero yatewe isoni nanje n'amajambo yanje mu maso y'ugo gwaruka rw'abasambanyi n'abacumuzi, uyo azotera isoni umwana w'umuntu nawe aho azozira mu buninahazwa bwa se hamwe n'abamarayika beranda. Hanyuma arababarira ati: n'ivy'ukuri ndababariye, hari bamwe baraha batazopfa batabonye ubwami bw'Imana bushika bukaganza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana uyu munsi mu gisomwa ca mbere, turiko turazirikana ukungene muri iki gitabo c'amamuko, inyuma yaho habereye iryasegenya abantu bagasubira bakagwirirana ku isi. Turumva ingene batumenyesha ko bagiye barakwira intara, ngo bashitse muri iki kiyaya bumva nyene ko bageze ahantu heza, baca biyumvira ukungene ngo bokora umunara ushika hariya kw'ijuru bagende kuraba iyo Imana yinyegeje bayisangeyo. Ngo niho rero Imana yacangwa ibasukamwo indimi nyinshi, ntibasubira kumvikana. Nk'uko twabizirikanye kuva mu ntango, uyu mwanditsi Mweranda mu gitabo c'amamuko ntimwibaze ko atubwira ivyabaye uko tuvyumva, nka kurya kumumenyesha makuru ashobora kuba ariko aravuga ibiriko biraba. Aca nk'uko twabizirikanye mu mvugo y'imigani y'igihe ciwe, ariko agaheza akayishiramwo ubutumwa bw'Imana. Hariho bimwe bimwe agenda arahindura kubera ukwemera, kugira ngo Imana iciye kuri iyo mvugo yabo ishobore kubashikiriza ubutumwa, ishobore kubashikiriza ijambo. Imana rero iciye muri uyu mugani w'ivyashitse ahi Babiloni, ingene barondera gusigura ukungene indimi zadutse ku isi ari nyinshi, kandi bavuga yuko umuntu yavuye ku muntu umwe. Nimba abantu bavuye ku muntu umwe, ni ukuvuga yuko twategerezwa kuvuga ururimi rw'umuntu twamutseko. None vyadutse gute kugira ngo indimi zibe nyinshi mu buzima bw'abantu, mu bihugu, nogira nti mbere mu migwi y'abantu, mu miryango? Niho rero uyu nawe agerageza kubisigura akoresheje ukwemera. Aha kumbure tuvyumve neza, si ukugomba kuvuga ururimi uku tuvuga ngo Ikirundi, Igiswahili, Igichiruba, mugabo ukumva ibintu kumwe kandi mu ntumbero nziza y'Imana. Nico baba bagomba kuvuga ururimi. Hariho la langue et le langage. Si ururimi urumwumva dusigura tuti ni Kirundi, Igifaransa, Igiswahili, kuko n'abavuga Ikirundi bo nyene bashobora kuba bavuga ururimi rumwe, mugabo ntibariko baravuga ibintu bimwe. Ntibariko baravuga ibintu bimwe, ugasanga uyaravuze mu migani ashaka kuvuga ikindi kintu. Murazi ko mu Kirundi cacu umuntu agize ati go abavuze ibintu vyinshi, ako konyene abavuze ibintu vyinshi. Imvugo rero ngaha agomba kuvuga nuko gushobora kumva ibintu mu kuri kwavyo kandi mu kungena Imana yabishatse.
mukungene imana yabishatse. Agace twereka ati rero bugingo abantu bagombye nugira ni kwihambaza rwose, kuko uko kugomba kuba ku munara ngo bashike imana iri ni nko kugomba kuyirukako bayirukane bafata ijuru bagifate kunyene tuwa ngo birukanye abantu ngo baragifata nk'ingene M23 iko irafata ibibanza hariya bayisange hariya bayiruke ko bayirukane bagifate bari nukuvuga bagomba kwikontorora bagomba kwigira imana zabo. Ni bwa bwishime bw'umuntu bumutuma yiyuzura akabona yuko kuko ngo bashitse mu kiyaya ciza cimbuka baranezewe barariye barahimbye. Iyo umuntu kenshi yahimbye acagomba kwigira ikimongo. Iyo umuntu afise acagomba kwita umuhinga. Nuko bimeze gahimbo kabi kibagiza kugaza. Agaca yita imana. Ni bwa bwishime twese butuzamwo tukumva umenga turi vyose, tugomba kubifatiro rya vyose, ivyumviro vyacu vy'amarevyo bigenderwa ko tugomba kuba twese aba influenceur, tugomba twese yuko aho dushitse imiryango y'iyugu bwa bwishime bwa bwibone bw'umuntu. Aho abantu batanguye kubaho bene uko ntibasubira kuvuga rumwe, kuko umwe wese acavuga ururimi rw'ukwikwegera uwundi akwikwegerako. Ugashobora gusanga n'umugore n'umugabo bamanika gahuzu hamwe bagakika kabavu hamwe biranka ko bahuza, bikanka ko bahuza. Kagashetani kubwishime. Aho abantu bagomvye gusa bose nk'abaganzanya kubera ubwishime birukana imana bagafatwa n'abaganza. Yari umugabo n'umugore ho biroroshe kubona. Umwe wese ugomvye kuganza mugenzi we bafatwa n'abaganza ukabura aho wabonye. Aha rero igisomwa kikaduhamwe ubutumwa yuko twokwama tumenya bwa mbere kwirukana ubwo bwishime bwo kugomba kwibaza yuko dushobora gushika ku kintu gihambaye gikomeye gose ku buryo bw'uko umuntu asigara umenga niwe mana yiwe. Kandi uyu munsi mu vyitondere rwose, aho hanze hari inyigisho benizo, hari ama ideologie benayo, hari ama pensée benayo philosophique y'abantu bagomba kwereka umuntu yuko afise ubushobozi bwose. Ubuho basigaye bakoresha ibintu vya intelligence artificielle, umuntu ageze ahantu abona yuko ashobora kwimarira ingwane zose, ku buryo bw'uko narigeze kuba ndiko ndaraba documentaire ahantu, ku buryo bw'uko basa nk'uko umenga murabona nk'umuntu yapfuye akabura umuntu wiwe yakunda cyane, bakamukorera umuntu ameze nk'ujye nyene yabuze yavuga ko ujya afise ivyibiro nk'abijya, bakamushira imbere yo nk'ikirobo akaza arimara ama emotion aganira nawe ari nka mama we yapfuye, bakagukorera umundi mu mama ameze nkawe mugabo ari hana adashika. Niyaza akagerageza kukuha ikibabagwe ntacu ntuzocumva nk'icumumama, uzokumva ko ari icuma kibiguhaye, naho yo gusoma kwitama uzokoma ko ari uguma rugusomye. Hari ibintu bimwe bimwe umuntu gushika habona yuko ashobora no kurema umuntu nkawe akumva ko ashobora gusubirira imana, agaca abona umenga imana ntikenewe. Ico gihe rero abantu ntibasubira kumvikana. Ubwenge n'ubuhinga vy'umuntu ntivyari bibi, ni vyiza mbere n'ingabire y'Imana. Igihe abikoresha kugira ngo yubahe umuremyi, abandanye atunganya neza ivyo umuremyi yamuhaye, abandanye yitunganya neza, abandanye atunganya neza imigendanire yiwe n'abandi, ico gihe bicika ingabirano y'Imana. Kira noneho n'imbugita, murabona imbugita ubwayo simbi, kuko uruyihwatisha ibiraya, ukihwatisha ibitoki ugafungura ukamererwa neza, ariko uyisogotesheje umuntu ikicika mbi. Sivyo none? N'ubwenge nuko, n'ubuhinga nuko, ingabire zose Imana yaduhaye hari igihe dushobora kubikoresha twagombye gusubirira Imana, twigize abantu biyuzuye, tukigira inzu z'amabuye, tugatera akagera Imana. Kandi umuntu atanguye gutera akagera Imana aba yiteguriye guhonyanga umuntu, kuko Imana niyo iri hejuru kugira ngo ihagararire iteka ry'umuntu wese, nuri yakumbure umenga ikibano ntikimuha iteka.
Imana irahagarara ikavuga iti arafite iteka kuko ni icamvuyemo. Sinzi ngo umuvyeyi yigeze kuvyara umwana umenga ameze nk'inzoka, abantu baca bafata amahiri ngo bayice, agira ati ndabasavye ntimumwice n'icamvuyemwo. Umuntu wese yavuye mu nda y'Imana kuko yavuye mu ijambo ry'urukundo rw'Imana. Ni Imana niyo ishobora kumuhagararira, ariko kandi nawe iyo yibagiye Imana aca asanga ariko arahonyanga abandi, ugaca usanga mu bantu haratanguye kuza rero kutumvikana. Iyi ngorane y'umunara, uyu munara bagombye kubaka, bakagomba gushikira Imana, kuyisubiriza ubwenge n'ubuhinga bwabo. Iyi ngorane yaciye ivyara ugutandukana kw'indimi, izoza guhubugwa ikizwe isi n'ububasha bwa Mutima Mweranda. Azoheza akaza ku Pentekoti, za ndimi zari zarasanzaye ahashitse zigasubira kumvirana hamwe, ngo Mutima Mweranda aje ku Pentekoti, ngo abumviriza abatumwa, ngo kuko bava mu ntara nyinshi bavuga indimi nyinshi, ngo bakumva abatumwa bavuga ururimi rwabo, mugabo ngo bakumva abatumwa ivyo bariko baravuga baravyumva, Mutima akabaha kuvyumva. Harimo ikindi kintu gikomeye c'inyigisho irimwo. Murabona yuko iki gihe c'uyu munara bavuga ururimi rumwe, bose bagomba yuko bakurikira ikintu kimwe. Imana irareka indimi ziratandukana kugira ngo abantu bwa mbere bibamara ubwishime bwabo kuvyo bashaka gushikako, ariko muri uko gutandukanya indimi kandi yaragombye kuguramo ikindi kintu gishasha c'uko abantu bomenya kwakirana mu butandukane bwabo. Kuri Pentekoti ingene Mutima Mweranda bikora, araza abatuma bakavuga ururimi rwabo, ariko abandi bavuga izindi ndimi bakabumva. Bakabumva. Ntibakoresha ama application, hari ama application uyu munsi uvugiramo ururimi rwawe agaca hindura mu rurimi rw'umuntu uri kurabwira mutavuga ururimi rumwe, agaca mubwira ivyo uvuze. Homenga Mutima Mweranda yakora nk'ayo ma application. Bikavuga yuko ntiyashatse ko havugwa ururimi rumwe, ntiyashatse ko umenga abantu bose bosa, abavuga igikiruba n'ururimi rwiza, abavuga ikirundi n'ururimi rwiza. Mu Kirundi harimo indimi nyinshi, harimo ikibo n'ururimi rwiza, harimo ikiyogoma n'ururimi rwiza, harimo ikigamba n'ururimi rwiza, kuko rurimwe abantu b'Imana bakamenya kumvirana hejuru y'ubutandukane bwabo, kandi bakakira ubutandukane bwabo nk'ingabirano y'Imana, nk'ubutunzi bw'Imana. Udasa na mugenzi we muri ibi akuzuza mugenzi we mu bindi adafise. Ico rero nico cama kitugora, kuko tugaruka kugomba kugwa muri izi ngorane z'uko abantu bose boshaka ko basa, kandi ko abadasa natwe ari ukubakuraho, kuko abadasa natwe kuko abantu bose babona umenga, sinzi abantu bigize ko ariko barahari bagira bati twebwe abantu biwacu nitwe dusa n'Imana, mwe ntimusa n'Imana. Hari abantu baduka bagahera n'abandi uko kutwuravye ingene dukoze twe dusa n'Imana. Abana bagati natwe bingo vyose dukunze kwihenda. Uyu munsi niho bamwe batabakabibona, hamwe bagira bati nta bwoko bubi bubaho, nta rukoba rubi rubaho, imitima y'abantu niyiba mibi, kuko muri abo bose harimwo abeza n'ababi, kandi ugasanga no muri bo nyene ababo bararya babo, kandi gitwa ko ari bamwe. Bivuga yuko n'umutima w'umuntu
igihe mutima mweranda ashitse iwacu turaheza tukumva ko dushobora gushira hamwe, ukumviriza uwundi utamugarukiriza ku byo ushaka, ukabanza ukumviriza icyo ashaka, ukumviriza akamaro gifise kuri we, kandi mugaheza mukagisangira, nawe ukamubwira icyo ushaka akumva akamaro gifise, mukagisangira, mugaheza mukumvirana, mugashika ku kintu kimwe cyiza. Ikitugora nuko usanga umwe yatanguye kuvuga, abandi tuba twamaze kugabiriza kumuzivya canke kumutora amahinyo, ntitubanze ngo twumve ikiri mu mutima wiwe. Mukama akadutumirira rero igihe twakira mutima mweranda kumenya kwakira ubutandukane bwacu nk'ingabirano y'Imana. Ntitubwakire mu ntumbero ya shetani ikikwereka iti uriya ko atandukanye nawe n'umwasi wawe. Oya, iyo ni shetani. Uriya ko mutavuga rumwe muri bicanke biriya n'umwasi wawe hibambewe. Ahubwo ndakeneye yuko nicarana nawe nkumva iyindi ngabire Imana yamushizemwo kubwiwe no kubwiwanje. Ico nico kitugoye, nico kiriko kiravyara intambara aha muri iyi suhejo yacu. Kutamenya kumvirana, kutamenya kubahana mwiteka umwe wese Imana yamuremanye. Tukagomba kwigizanyayo, tukagomba kugiranira nabi, ukagomba kuzura hose, kwigira ifatiro rya vyose, ugaca usanga uri kuravyara intambara n'umudugararo, kuko n'uwundi aca agomba kugira gutyo. Yezu mu nkuru nziza akagira ati ushaka kumugendanira ko yo kwiheba akikorera umusaraba wiwe akamukurikira. Yatubwiye ikindi kintu gikomeye uyu munsi kituraba, ngo mbega bimariri ku muntu kuganza isi yose aruhiye guta, ahandi bakavuga ngo aruhiye kuroha umutima wiwe. Kenshi turiruka mu bintu byo kwibaza yuko tumerewe neza, tubaye influent, tuganje abandi, dutotse, tugiye ku maprofile, tugiye kubiki, mugabo ushobora gusanga turiko turoha imitima yacu, tutariko dukurikira Yezu Kristo. Yezu akagira ati impera n'imperuka, utashimye gutumbereza ubuzima bw'iyo majambo yiwe azosanga watewe isoni n'amajambo yiwe. Yesu ari kintu yavuze ngo muri urugwaruka rw'abasambanyi n'abacumuzi, ba bantu batibanga Imana, kabona umengo ugomba kubaho nkabo, ukanka guhagarara mu Imana yakugize nk'umukristo, ukayoragura imico n'imigenzo y'abo bantu bicira ubuzima bw'Imana, bahama ubuzima bw'Imana mu ngeso z'isi, ubusambanyi n'ibindi byose bibukomokako. Hari ibintu byinshi bukomokako. Yesu avuze abacumuzi ni ukuvuga ba bantu batibanga, batigera bagira umwitwarariko w'icyo Imana ishaka mu buzima bwabo. Kandi ugasanga bene abo uyu munsi ni bafise amafaranga menshi, ni bafise influence, ugacugira uti Yezu reka ndakubika ahantu ndaguhitana ngiyo misa ku radio, mugaye amafaranga ntancike, mugabe iki kintu ni kincike. Ngo umunsi hageze imbere y'abamarayika, ngo natwe ashobora kutubwira ati wibuke ingene wavyifashemo, tumusabe kugira ngo imbere y'ubube gito bw'isi twamana inguvu zo kumushingira intaye, kudatinya gushingira intaye Yezu Kristo. Ivyo uri kubigira kubera iki? Kubera umukama wanje. Kuki utagomba kwigenza gutya na gutya? Kubera Yezu umukama wanje. Pati urazi ngene uciye ubwenge kweri ko utagiye kuba nk'umudepite? Kubera Yezu wanje. Kubera ko ugiye kwica, ugiye kumubikira ingene wari umukobwa mwiza ufise avini? Kubera Yezu wanje. Kubera ko biri guriruka wizahagura wimara kubera Yezu. Ntaco vyo marira gutunga ivyo vyisi vyose adafise ikibanza mu mutima wanje. Ako kantu yarakagarutse ko ku munsi w'Imana. Kubera ko utaza ngo ujane n'abantu bo mu bwoko bwawe mu byo bavuga byose, kubera Yezu. Yezu yaracitse ubwoko bwanje.
yaracitse ubwoko bwanje. Murabona ibyo bintu byo ngaho mu isi twese bidutwara kubitsindisha urukundo ukunda Yesu, kandi iyo ubigize gutyo akumanukamo, kuko n'ubundi buryo bwo kumusenga no kumuhamagara. Cyane cyane handi tuzi ko hatunyererana rwose, tumusabe muri no nkuka y'imisa aduha ingoga zo kumushingira inaye, tukagira tuti kubera Yesu. Ku munsi w'Imana ko arivuga agira ati ngo kubera umwana w'umuntu hari igihe umuntu yemera ubukene hakwemera gutunga. Hamwe bavuga ngo hahiriwe ngo abagira iki? Aboro. Sabigiza aboro oya, sabakunda ubworo ku bworo ya, n'abantu banka gusubiriza Yezu amatungo y'isi, bakemera bagakena bagacika aboro, muga bagatunga Yezu muri bo. Cagira ati pati dukurireho tuzobitunga byose, tuzobihitana byose, Yezu tuzatumusenge hama tuyoragura ibintu ahantu, tuzomuhishikanwa hama giuhegwe nawe nyene. Haho nasiga bafata Yezu gutyo, akagenda akayoragura nk'ibifaranga akavyiba mu kigega ca leta, agacaza gutanga imifuko yo kubaka isengero, azavugira ibiki kugira abwire Yezu ati numa nagwaye ko kameme none Yezu nibimeze gutya rege aramashika nkahora araba akavuga ati wewe vraiment gasanga waho nyanzu wundi wa mutwaye agatongo kiwe hama ugacuza gukenguruka, Yezu naragwanya urugamba nararuburanye ndarutsinda. Waburanye arakuraba akavuga ati uyu muntu nibiki, kuko abona akunda ikiri umutima wawe. Wopfa mu bumworo gutyo hako usanga umutaye. Birakomeye. Tumusabe kugira ngo twame tumuhitamwo, mbere naho vyo dusaba ko tumuha ubuzima bwacu, aho niho hagoye. Hano bishobora gushuga sanga Yezu aragusavye ubuzima akagira ati ingo rekura shinga intahe ingo. Yeho bishobora gushika, turi mu bintu byinshi bishobora kudutwara ubuzima kubwiwe. Tumusabe kugira ngo nihagera ntituze dusogeze inyuma ngo duhusha akaryo, tubisabiranire.